Bakunzi ba televiziyo yacu turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri aya makuru twabateguriye, amakuru avuga ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Turashima cyane leta mbere mukuru w'igihugu yaramuteye iteka abakenyezi n'ubu akiriko iyi nayo ivuga ati harimo agateka kadakubwira kamba mutarike mwaraduhaye umushikiranganji w'imena umukenyezi w'inkerebutsi wala barakama bagacika hanyuma mwarumvise Yozefu ko barafise akarusho umushikiranganji yavuze barazi kubumba nta wundi mukenyezi n'umwe azi kubumba. Iyo ni defile y'abakenyezi bo mu bisata bitandukanye mu birori byaranze umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi igihe wahimbazwa mu Burundi ku igenekerezo rya 8 Ntwarante mu ntara ya Rumonge. Umushikiranganji wo gushigikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira Imerde Sabushimike yamenyesheje ko uwo munsi wahimbajwe mu Burundi hariho byinshi byo gushima bijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Munkundire tubanze dushimire Imana mushobora byose byadushoboje gushika kuri rino sango, eka mbere ikanaturinda mu nzira aho twaciye tukaba twashoboye gushika hano amahoro. Mumfashe tuyikomera amashimeshi cyane. Reka nongere sabe mwebwe banyakuba mwese mukoraniye hano, mumfashe dushimire cyane bimwe bivuye ku mutima nyene cyubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kwiteka ridasanzwe yaduteye mu kwishikira hano n'umutambukanyi wiwe muri bino birori. Mumfashe nawe tumukomera amashimeshi cyane. Kuri uno musi uri hejuru igihugu cyacu kiramutse cifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Nakanyamuneza ntangere ko iyi tariki yamaze kumenyekana bihagije, kandi tukanezerezwa nuko uyu munsi ushitse dufise byinshi twirata byashitswe ko hano mu gihugu cyacu bigaragaza ko umukenyezi ariko arinjira mu iterambere by'ukuri. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tuhimbaje ku civugo kivuga kiti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Mu Gifaransa naho havuga hati la femme au centre du développement agricole et de la protection environnementale. Nyeni cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu banyakubahwa mwese mukoraniye hano, kino civugo cyatowe mu ntumbero yo guhamagarira abakenyezi kwitanga gusumba uko bahora mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kukaba nkako iterambere ry'uburimyi ntirishoboka mu gihe igice kinini c'abakorera muri ivyo bisata batari mu kibanza kibabereye. Itanguzwa ry'ibanki y'abakenyezi mu ntumbero yo gufasha abakenyezi kuronka ingurane itavuna yo kurangura imigambi yo kwiteza imbere na cyane cyane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Aha ku kijanye n'iyo banki twagira tubonereho akaryo ko gusaba mwebwe mwese muvyagiye hano
dushimire cyane mu gukoma amashi menshi cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaraye yugururiye abakenyezi IBAN izobafasha kuronka ingurane maze bagashobora kwitunganya mu migambi y'iterambere. Amashi sinayumvise neza, ndabasabe mufashe tusikome amashi menshi cyane. Aha tukaba tuboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abakenyezi bose gusidukana n'iyonka mu kuza kuguruza amakonti muri iyo banki y'abakenyezi no gutunganya neza imigambi itomoye kandi ishika ku iterambere rirama. Naho byinshi bimaze kurangurwa, intambamyi ntizibura. Ihindagurika ry'ibihe rituma uruzuba ruba rwinshi canke imvura ikaba nyinshi. Ibyo iyo bishitse umukenyezi w'umurimyi aragira ingorane mu kubura umwimbu, kandi yararimye akabura ico agaburira umuryango. Nico gituma ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe co shishikara kuba nkoramutima kugira ngo igisata c'uburimyi gikomeze gutera imbere bimwe biboneka umukenyezi abone kogorora. Mu ntumbero yo korohereza abakenyezi bo mu gihugu cyose, leta yaremeje itegeko ritunganya ubushikiranganji turongoye ko hoshigwaho inzego zose gushika ku makomine kugira ngo zibandanye zitwararika ineza y'abakenyezi. Ikigo House Family gikorera muri zone ya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura cyaratunganije ibirori byo gushikiriza impapuro mpamyabushobozi mu bijanye no kubarira ku bakenyezi bahurikiye mu mugambi Mukenyezi Haguruka, aho bari bamaze amezi 6 biga gushona. Abo bakenyezi barerekanye uwo munsi nyene ubuhinga bize. Umwe muri abo bakenyezi bize gushona akaba yarashimye. Amazina yanje yitwa Kohereza, nk'abantu umunyeshure ngomba gushimira abanyeshure bose twafatanije kino gikorwa ca Mukenyezi Haguruka. Hanyuma banyacubahiro muri hano murongoye igisata bitandukanye bo muri komine yacu ya Muha, ndavuze nti mwakire amahoro y'Imana. Hanyuma abakenyezi muri hano, baruka muri hano, ndavuze nti namwe mwese mwakire amahoro ya Kristo. Hanyuma ndahagaze ngaha nje gushima, ndashimye nshimira n'abandi banyeshure twafatanije mu gukora kino gikorwa, nongera gushimira uwatanze igereko ridasanzwe uyu mupasiteri yatwiyumviriye ko ijuru aryo ryatanguye kutwiyumvirirako. Hanyuma turamushimiye ndetse kwiyerekwa yazanye n'umuryango wiwe, turamushimiye twongera tumukengurukira, twongera gushimira n'abigisha bacu bobo badufashije bigatuma tugira iyerekwa ridasanzwe ryo gushobora gushona. Imana nishimwe cyane. Hanyuma mwabonye ko tugeze ku ntambuko idasanzwe. Abakenyezi nashaka kubwira rero n'abandi bakenyezi ntibashobore kuzotinya canke ngo bagire ubwoba. Murabona yuko harimo abakenyezi bafise imyaka itandukanye. N'imyaka mfise hari habo shobora gutinya ngo jewe ngo ngiye kubikora sino bishobora. Murabona iyi kanzu nambaye ko nabishoboye cyane, kandi mwabonye ko hari n'abandi babishoboye. Rero nashaka kubwira abakenyezi batandukanye ku myaka yuko batoshobora gutinya kugira ngo bashobore kwinjira mu iterambere ry'umukenyezi haguruka, kugira ngo dushobore gukora, kugira ngo dushobore gukiza imiryango yacu ndetse no guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Turashobora gushona
wacu yamuha. Eka n'uwabigishije yarashimishijwe n'ubukerebutsi abo bamama berekanye mu mwanya bamaze bariko bariga umwuga wo kubarira. Rero nashimiye Imana yo mwijuru iyo yampaye ubumenyi butandukanye ikabona yuko nkwiye kwigisha abamama nabo bakamenya ikindi bakagera ku yindi ntambwe. Kubera ko ubwanjye sinari gushobora ariko ko mukenyezi haguruka narahagurutse nanjye uvuga ati Imana uko biri kose baramenya mu izina rya Yesu. Rero ndashimiye Imana yo mwijuru yoyo yashoboje kubigisha. Ntibyari byoroshe umuntu agitangura arasunika intebe mu kagwanga ukayisubiza imbere ariko uko biri kose barashoboye gutabura n'ikibazo ibintu byerekeye gitayeri ubyigisha mu Gifaransa nawe urakumuye ukubwira ongera itayi akumva ibindi bitandukanye ariko biri kose Imana yarabikoze iranshoboza baramenya ibyo ndabishimiye Imana yo mwijuru. Amen. Ndabakengurukiye mwese kuko uyu munsi mukuru mwami Yesu abahezagiye. Uwaserukiye ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira yarateye intege abo bakenyezi ku ntambwe bateye. Banje gukengurukira aba mama bumva yuko bashobora gutera iyindi ntambwe gusumba uko bahora. Amashimire n'iki kigo ciyumviriye kubegeranya. Nyakubahwa ni benshi bakeneye ubufasha bwabo. Ni benshi. Mugarukiriza ingana nkuko babivuze. Murondera abandi mubigisha. Abo je sinarinda kizi n'ikigo n'ugabira cyose ariko ndazi ko cyaba gikora n'ubushikiranganje. Rero kubera ko ndabyumvise ntacyo nemeye mugabo mu byo njejwe harimo gufasha umukenyezi kwisununura mu by'ubutunzi. Kandi nariko ndabaza bababaza iyi mashine amafaranga yobigurwa ibihumbi amajana ane. Ndabona yuko nk'uwo bongereza nk'izindi 4 cyangwa 5. Birashobora kubafasha kuko imashini imigiye ko bangahe 4 5 mufise abakiriya ko nabonye mu minota mike y'ingene mwashonye impuzu je numiwe natangaye cyane. Rero sinovuga ngo n'uyu munsi canke nejo ariko yewe numva ntwaye ku mutima cyifuzo cyo kubafasha kubashigikira ko umuntu araja mu biro akiyumvira ikintu yofasha kuko badubisaba gufasha abakenyezi muri rusange siniyage gusa ni benshi bakeneye ubufasha ariko iyo keshe dafise ugende kuri terre ubone ugiye ubone imigambi iri kwirarangurwa ubone n'uburyo busaba uko bungana ugerageze ukoranye n'uburyo ubona wahawe muri leta gukoreshe keshe ari ugira umugambi udatomoga gasanga uri kurafasha ibitari bikenewe kandi bikenewe biboneka. Rero mu byo tubonye nk'ibi birimo ukuri nzoshikiriza raporo ku wantumye. Hanyuma uwo mugambi nawushikiriza nibaza ko atazowaka. N'abatumiwe muri ivyo birori barashimye cyane ivyico kigo na House Family gikora. Nivyo barashoboye tugeza hanze tubonye ingabire mu bahaye nago basaba barongo ikigo bankurikirane turabonye ingabire mu bahaye intumwa y'ubushikiranganje nabayemwe mu bukoma amashi kuri iyo mpano tuzobasengera kugira ngo mukoreshwe birashobora gushika mukabaha nizikwiye ababana tuzobasengera amen. Bisigaye n'igisabo ku izina ryaba uretse ko nezererwa ikigo ndavye mu maso jewe nta numwe narinzi ariko nibajije mutima ati izi mashini shika kuri zingahe 5 ku bantu 200 urumva ko ari abantu 4 ninda itwara kuyikoresha ikibigenza gute cyari gisabo numvise umutima kahemba ndabashimira ko ivyo ngenda basabire mugira mu vyemere bishoboka mukurindira ko mwese ashobora kuronka gwiwe vyoba vyiza abantu bagize adresse bakagira atelier mu mwanya ataro mwese gwiwe bakagira aho babarizwa mbere bikazoba n'amakuru abantu bashaka kumenya ati aba bantu burya bavyawe n'ikigo kanaka kuko nibaza ko inyuma y'imashini agize ikibazo kitahanande ninaja kuyikoresha bazokubakurana bazogira iki mugamwo baronsa ahantu boba hamwe kaba nka koperative ya canke atelier izwi bose bagatonda ngaho mwamugize neza cyane
murakoze nyakuba muro ikigo nico numvise umutima nosabira abantu Imana ibahezagiye. Uburongo ico kigo yamenyesheje ko abo baronkejwe impamya bushobozi bazoje gukorera hamwe. Iciyumviro cacu twifuza ko baja hamwe naho bahejeje bagende bakorere hamwe hanyuma tubahereze amamashine twoba dufise ibitahari hanyuma tubandanye tudodora turabe ko bashobora kwiteza imbere mu kubandanya ko civugo kizigenza umukuru w'igihugu cacu. Turashimiye rero Imana umuremyi w'ijoro n'isi ku bikorwa byose tumaze kurangura n'ibyo twitegura kurangura. Imana ibidushoboje muri iyi myaka 5 kuko turifuza gukora n'ibindi bitari bike kandi na cane dufatiye ku mwana n'umukenyezi kubera ko mu byo dukora aho niho duhagaze turahagaze ku mwana naco gituma dufise ico kigo kandi tugakorana n'abakenyezi muri izi project zitandukanye. Ishirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ryararonkejwe imfashanyo igizwe n'ibitabo by'ijambo ry'Imana n'ingurane y'amafaranga angana n'umuriyoni n'inusu y'amarundi izobafasha kudandaza no kwiyungunganya mu bindi bitandukanye. Urongoye iryo shirahamwe akaba yarashimye. Ishirahamwe yatanguye itariki 8 z'ukwa gatandatu muri 2020. Mu by'ukuri turashimye ingurane mu bitije turashimye mwebwe ku mutima kuko abakenyezi benshi bari bakeneye gukora ariko burya ntibaronka uburyo bukwiye bwo guhaguruka kuri abatangiye gukora. Kumira ishirahamwe benshi bakeneye kudandaza biyungunganya mu by'ubuzima bagire n'iterambere ry'igihugu. Mbere nyamukuru y'ishirahamwe nuko umukenyezi wese yohaguruka akagira icyo aterereye mu rugo no mu gihugu. Rero ntibyaryoroshe cyane ariko kuri iki kiringo tugeze ko muri iyi myaka tugezeho umufasoni wese arifuza guhaguruka. Ibyo arabongerana kubera uburyo bwo gukora baburasutse basunika kubera bashobore gukora. Tuza ko tutera imbere kurusha kuko imigambi yatazoza turayibona imbere ariko tugasaba nuko nabo dufata mu mugongo kura dushobore gushika. Turasabye leta tabyeyi ko dufata mu mugongo n'abagira neza bose aho bari bose badufashe kuko umukenyezi w'umusilamukazi ahaguruke ashobore kugira icakoze mu rugo no mu gihugu. N'umufasoni Savyimana Salma asanzwe ari umunywanyi w'iryo shirahamwe avuga ko iyo ngurane igiye kubafasha gukorana inguvu mu gihe iryo shirahamwe risanzwe ribafitiye akamaro kanini mu ngo zabo. Tugiye gukora twishimikije tugiye gukorana inguvu kandi ibisanzwe umukuru wacu Salma akabikora tuje tukanga abifata neza cyane kandi turakora twishimikije kandi Imana ibaheza igihe n'ukuri bongere umugisha muradufasha mu mugongo uburyo turakora twaronka ibyo dufungura n'amahera tukoza mu turwaje nk'abana biradufasha cyane ku buryo ivyo bintu ntabitsifura. N'ababaronkeje iyo mfashanyo bamenyesheje ko babikoze mu ntumbero yo gushigikira iryo shirahamwe. Iryo shirahamwe baratubwiye ko ishirahamwe rifashanya baratubwiye ko ishirahamwe ryaranguye ibikorwa bitari bike ibikorwa byo gufasha nk'abagwaye muri mwebwe nyene eka n'ibindi ngira ngo muzobikora. Ico gituma rero twashoboye gushika ngaha kugira ngo natwe tumubone ko tubashigikiye. Murazi ko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu adasiba gusabana ntaryo ko abantu boja hamwe bakiyungunganya bakaraba ko botsinda ubukene. Rero tutiriwe turarondogora hari umugira neza yafashije kugira ngo mubandanye mutera imbere yari iryo shirahamwe ribandanye ritera imbere ko twarumvise ko mu mashirahamwe akorera ngaha mu Nyabugeteru iri shirahamwe riza ubwa mbere. Nico gituma rero dutegerezwa guca turishigikira. Rero kurishigikira rero tugomba tubahimirize mu kugira imigambi yuko twiteza imbere mugaca musubiza uburyo
tuzoba twabahaye. Ishirahamwe Wise Women umukenyezi w'ubwenge ryaratunganije isabukuru rigira kabiri y'iryo shirahamwe muri uku kwezi kuri mu munsi wahariwe abakenyezi. Muri iryo sabukuru ryahimbajwe ku civugo nezerezwa no kuba umukenyezi w'agaciro, abakenyezi barigishijwe icari c'agaciro k'umukenyezi. Umuntu ariko araryumva yumva umenga biragendeka canke nibisanzwe, ariko ijambo agaciro ni ikintu gikomeye kandi kigora abantu benshi gutahura, bigatuma bakitiranya. Hariho bamwe babona yuko kugira ngo umugore cyangwa umukenyezi yitwa uw'agaciro nuko kumbure aba yarize amashuri menshi, kandi si bibi, ibyo turabikeneye. Canke yoba afise amahera menshi, imiduga, eka afise ibihinda, aho bamwe baravuga ngo ujya mukenyezi ngo nuw'agaciro, koko ngo nuw'agaciro, afise akazi keza, yambara neza, yambara ibintu bikomeye. Ego ni vyiza, ariko ako siko gaciro k'umukenyezi. Namba taza kuvuga igitwa navuze ko ari vyiza, turabikeneye, kuko nitwoshima kwama dufutanye, turakeneye ivyo bintu. Ariko hariho abakenyezi bataciye no mu ya mbere ariko bitwa bagaciro. Nta mashure menshi afise, nta mahera menshi afise, ariko vy'ukuri umuravye ibimuvamwo, ibikorwa vyiwe, usanga akwiye kwitwa uw'agaciro gusumba uwaminyuje. Sinzi ko aho tuvyemeranya yewe, nibaza ko ivyo bintu ariko biri, kuko burya agaciro turiko turavuga ngaha k'umukenyezi n'ibikorwa. Kuko ngira ngo murazi ko Imana yacu idakunda ibinebwe, ikunda abantu bakora. Abo rero bakora cyane nibo bakenyezi bagaciro. N'umukenyezi Alice Orly umuvyeyi yarahaye inyigisho abakenyezi. Wisanze uri mu rugo, Imana yavuga ngo wowe ndaguhaye runo rugo, uhabe uhaganze, n'ibirimo byose biganze. Umajambo make ucumenya rero iremwa, ukuvuga iremwa riri muri kahise. Umukenyezi rero abwiza kumenya kahise kiwe kugira ategure kubona kazoza kiwe. Amen. Kugira ngo umukenyezi atere imbere rero uburongozi bwiwe, abwirizwa gukora ico twita gukorana n'Imana, canke kubana n'Imana, canke kugirana ubusabane n'Imana. Amen. Kubera iki? Kuko niwe maître des temps, niwe maître de tout, niwe tout puissant, niwe ashoboye byose. Bararonkejwe n'izindi nyigisho zikaba zatanzwe na Solange Muregwa ajeje gutunganya imigambi muri Wise Women. Rero bavyeyi dushigikirane, tugeze mu gihe cyo gushigikirana. Isi rikiribuka, turi kwinde arire, bya bindi by'utuntu twanje ngo jewe nikorane, ntabwo ikorana, nta terambere ry'umuntu umwe. Niko batubare ko nta terambere ry'umuntu umwe. Bataterambere ry'umuntu umwe rero, muze dufatana amaboko, tuduzanye, duteguye akantu dutumire. Erega abantu nibo bavarere activity. Ciyemo Wise Women dufise ama activity menshi bavyeyi, turifuza gushigikira abana babigeme, turafise ama projet, abana bari mwibarabara, abana bari b'amashuri, les grossesses non désirées, scolaire murazi ko byuzuye, abantu bakorerwa byamfurambi, hariho ivore ya filme, hariho ivore ya commerce, hariho vore ya encadrement des femmes bariko barakora imyuga mito, mugabo tutaronse appui, muturonke ikiganza c'abantu bamwe sinzi kuvuga bamwe bari mu dufinance nga kandi n'amajwi yanyashika kuri. Rero turabukungene gushigikirana, tureke kwisuzestima, tureke kubona ko ibintu byose ari amahera. Mugabo turashaka ko abakenyezi niba bavuze ngo femme de valeur, niba rouge à lèvres, niba imishatsi, niba imishatsi, niba ibiki, niba ngo uvyu ba femme de valeur mu vyukora n'ivyuvuga. Ibintu byinshi nkorera mu nkorera za les associations féminines, abakenyezi bacu
abakenyezi batashobora ku ntebe y'ishuri barafise ibibazo byinshi mu masosiyete, barafise ibibazo byinshi mu ngo, mu miryango, ruguru. Jewe niriko ndagenda intara nyinshi uri kurayaga nabo niho ubona kambya wowe Imana yaguteye iteka. Mugabo rero ingorane dufise les femmes d'aujourd'hui, nanje ndimo les femmes d'aujourd'hui, mugabo mwebwe ntimuri mu ngomba mbwira abataje. Abakenyezi bubu turiko turajana n'ibihe cyane, turajana n'ibihe. Hari ibintu vya video comparison ngo mavugane ku bintu bimwe bimwe biriko biratuma ingo zigenda nabi, ivyo tuguma twumva mu maseminaire, ivyo tuguma twumva mu association, ivyo tuguma twumva. Wewe umukenyezi kugira ube neza mu rugo wawe kandi uwo kamaro, kurikiza izi ngingo zikurikira, sivyo? Genda mubahe umutware wawe, nzone mubahe, navuze ko nza ndabikora ko mwebwe. Genda twubahe abashinga ntahe bacu. Umushinga ntaho kwa bari kose umugabo yarinze kurongora mu kubakana, yarihenze mukabana mukaja muri leta civile bakagushira kwiza iminote mukazishira nako. Nta bintu byo kuvuga ngo burya rero jewe nariheze. Warihenze ugumayo ukarondera komakorije, ukarondera ukungene uvyaritikira kugira wa mugabo agumane icubahiro. Sandrine Nizigiyimana arongoye Wise Women yamenyesheje ko iryo shirahamwe rifise intumbero yo gushigikira abakenyezi n'abana, hamwe rero no kwigishanya hagati y'abakenyezi. Muri uku kwezi kudasanzwe ariko harimo n'umusi wahariwe umukenyezi, tubatewe iteka ntangere ryo kubakira hano muri Mata Hotel n'ishirahamwe Wise Women, ari naryo ryateguye ku nshuro ya kabiri iri sabukuru mpuzamakungu twise mu rurimi rw'igifaransa Festival International du Leadership et de l'Entrepreneuriat Féminin, ku civugo fière d'être une femme de valeur. Turashimiye Imana yadushoboje kugira dushike kuco twifuje, tubamenyesha ko iri yerekwa canke vision yo gukoranya abakenyezi kugira twigishanye, dukomezanye, dushigikirane twarihawe kuva kera, ariko twatanguye gukora conference ya mbere itariki 25 z'ukwa gatatu 2018 muri Centre Gem Kamenge. Ico gihe abakenyezi benshi baritavye ivyo birori, barashimye inyigisho baharonkeye zerekeye uburongozi bwiza no kwiteza imbere, baca badusaba ko bitogarukira ngaho ariko twobikora kenshi. Twarabigerageje ariko kenshi ntivyakunze. Turashimiye Imana kuri uno munsi yadushoboje, tukaba turiko duhimbaza irigira kabiri iri sabukuru. Muri Wise Women twihaye ihangiro ryo gukarana umwete wacu wose kugira abakenyezi bige, bamenye ko bashoboye, kandi nk'uko izina ribivuga Wise Women, umukenyezi w'ubwenge arubaka. Duhamagariwe kubaka, gukomeza no guteza imbere ingo zacu, imiryango yacu, ikibano cyacu, amashengero yacu, amashirahamwe, akazi, igihugu ndetse n'isi. Imigambi iri imbere ya Wise Women, umwe n'uyu turimo ni isabukuru ry'abakenyezi, uwundi ni wo gukora udutambara abakenyezi bakoresha iyo bari mu butinyanka, uwundi mugambi wa gatatu ni production des œuvres audiovisuelles, ari naho tuza kubona isinema yitwa Amaboko Igihumbi twakoze muri uwo mugambi. Muri ivyo birori abakenyezi babereye akarorero keza, abandi bararonkejwe utuganuke, hakaba harimo umutambukanyi w'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi hamwe n'umutambukanyi w'umuhuza w'abarundi. Muri ivyo birori nyene harashizwe ku mugaragaro filme bise Maboko Igihumbi yakozwe n'iryo shirahamwe Wise Women. Akaba rero ino ngaha dushe turangiriza aya makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye mugira ibihe vyiza.